tugeze ku isaha zitandatu z'umurango zirenze iminota 12 n'umusizi za radio MagaraTimesFM tukangana kuri minota irenze ko akaba n'umwanya wo gukurikirana amakuru tugiye gushikirizwa na Richard NDAYIZIGIYE ndakuramukije kwa ndongera ndagwa ikaze. Urakoze Felicien. Shuti bakunzi tuzaba twigana musanze MagaraTimesFM ndabaramukije. Ndabaha ikaze mu makuru yacu no munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri no munsi ngo ukiro byinshi agenze neza nkuko bavyipfuza ivyo navyo bikaba vyavuye ku muyaga wari Mukiyaga. Muri kino gihe biragaragara neza yuko abenegihugu bariko bakoresha umusegetero urimo umuti wica imibu umuntu mbere kwikingira umugera wa Malaria nkuko ibiharuro bigaragara bigenda bimanuka ku mavuriro atandukanye. Mu biga bw'ivyuma turiko turifashwamo na Richard NDAYIZIGIYE ngiye kuyabashikiriza mu kanya idenido ry'amakuru. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM ndasubiye kubaramutsa. Reka nkuru yacu tuyahere mu gisata c'uburovyi. Kuri no munsi ngo ikiro byinshi agenze neza nkuko bavyipfuza ivyo navyo rero bikaba vyakomotse ku muyaga wari Mukiyaga. Vitali umwe mu barovyi ati abakerebutse bakaduza urusenga kare nibo bagize ico baronka ariko abandi ho ni imyidogo gusa. Agira ko anasaba yuko agateka kabarovyi ko kubahirizwa kuko aho bishika umurovyi akagena mu mazi ntabe inkurikizi zavyo. Reka tumukurikire yavugiye kuri mikoro ya Ciza Jean. Uno munsi twagiye mu mazi turahagara twacana amatara hanyuma turabona amazira turaroba kirikare uruzi rw'ingunza twagiye kugarura amasaha sita kuri twarovye mugaro n'abandi nyene umva bavuga kintu bwera bumwe wese babuze n'abakubwira Malaria yagiye mu nabandi bakubwira ngo bazamye bivanye n'ukuntu bitanguye kwitanga ibintu batabipanze neza bese bakubyira muno munsi ivyo kiyaga ni ibintu bihambaye egome urasubira gupfisa umuntu wawe abandi bakabifata n'abandi bashobora kuba bavuga ati umuntu tumuhumurize abiwabo akamuhumuriza bizanye n'ukuntu ashobora kuvuga ati yari gukazi kandi yari guhiga jewe nkuko ndumurovyi akarorero bese bamwe baramaze gukoroka mu mazi kandi je ndisigara mvuga ati n'ubuntu ngirirwa bw'Imana kubera ibintu duhura navyo mu kiyaga ni ibintu kweri bitangaje ni hamwe umuntu w'umurovyi arose ico gihombe aronka yarikobokeye aba yamyosha abayitanze bashobora kuba budushyira agateka kacu ngo turabarovyi bakaduza kuko bero umurovyi asubira nkukoroka mu mazi bese bakabifata bimenenego ntihagire n'ico bashobora gusikako n'abandi bashobora guhumuriza biwabo kini kirovyi ntaho kuma kiroba ko arose umugambi yorongura indi migambi kubera byose tubona ari bihatari bigoye. Reka makuru yacu tuyatamukire mu gisata c'amagara y'abantu. Muri kino gihe biragaragara neza yuko abenegihugu bijukiye gukoresha umusegetero urimo umuti wica imibu mu ntumbero kwikingira umugera wa Malaria nkuko ibiharuro vy'abagwayi ba Malaria bigenda bigabanuka nkuko bigaragara ku mavuriro amwamwe. Vitali numwe mu bavuzi bakorera mu karere k'ubuvuzi ka Bugarama aratubwira uko bimeze akagira ko anakeburira abenegihugu kwirinda ibiziba vy'amazi biri iruhande y'amazu kandi bakaryama mu musegetera iminsi yose. Reka nawe tumukurikire yavugiye kuri mikoro ya Felicien Bigimana. Tujye turaraba aho duca amavuriro ibiharuro si byinshi kubera yuko ubu bene gihugu nka bose barafise umusegetera bakakuronka imisegetera no kuvuga yuko ibiharuro ubu tugererana mu mwaka uheze byarabagabanutse kubera baronse umusegetera kandi bararose n'inyigisho z'ukuntu bayikoresha. Ubu rero tubavuga yuko atakiza ca Malaria kihari kubera iyo misegetera bayikoresha neza. Mu bisanzwe mbere ko no bayimpanuro no banza bereka ikuntu Malaria yandura ahantu ica keshi yandutswa iciye mu mubu. Iyo mubu nayo ikunda kuba ahantu hakanye hari amazi hari bidengeri by'amazi hari n'ishamba. Rero nk'impanuro ya mbere no habene gihugu nuko bogerageza bakirinda ahantu hashoboka hari ishamba bakarikura. Hariho n'abandi usanga bari ruhande y'ibidengeri by'amazi badashobora gukura. Cyo gihe rero ca nabahanura yuko abantu babiruhande y'ibidengeri by'amazi bokoresha imisegetera akaba ariyo bakoresha cane kugira ngo ntibabandanye bandura kandi banduza n'abandi Malaria. Bagereye cane ivyo bidengeri by'amazi birahari hari aho usanga bimvye amatafari kuko usanga ari amazi murabona yuko n'amazi ya Tanganyika yaduze bisaba yuko rero umuntu yama ariko aricungera mu gukoresha umusegetera kugira bikingire Malaria.
Kuwa 9 ruheshi uno mwaka niho leta y'u Burundi yashoboye gusohora itangazo yerekeye n'urupfu rwanya kugendera umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Leta irashishikara ihumuriza abarundi eka n'abanyamahanga bakunda uburundi kuvyerekeye ivy'urupfu rwabo, kandi bagashishikara basaba abarundi kuyihangana no kubana mu mahoro n'umutekano uko biri kose. Ni mwitangazo umuvugizi w'u Burundi yasohoye kuwa 9, reka turikurikire yagiriye ko ndetse anamenyesha yuko ibizokurikira abarundi bazogenda babimenyeshwa no hanyuma. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu yari yamye kurorera ihiganwa ry'umupira w'amaboko Ingozi. Amaze gushika mu bitaro ikarusi, abaganga baramwakiriye baramuvura, ijoro rica ameze neza aganira n'abari hafi yiwe. No ku munsi w'Imana yiri afise amagara meza, kandi no mwijoro yaraye ameze neza. Niho rero ku munsi wa mbere y'umutaga yaremba bukwi na bukwi, umutima ubahagarara. Abaganga b'ubuhinga butandukanye bari basanzwe bariko baramukurikirana, baciye bakora vyihuta, barakora ibishoboka byose kugira barabe ko bogarura ubuzima bwa nyiri cubahiro. Ariko Imana mushobora byose nyene ingabo imwakire mu bwami bwayo. Leta y'u Burundi irahojeje abarundi bose, na cane cane umuryango wiwe, kuko igihugu kirabuze imfura y'u Burundi, akaba n'indongozi y'akarorero mu gukunda igihugu no kugikundisha bene co. Kubera yarakarorero k'abarundi bose mu gushira Imana imbere, leta y'u Burundi isavye abarundi bose kuguma batekanye, bafatane mu nda, bamuherekezanye ibisabisho n'amasengesho menshi. Leta y'u Burundi iramenyesheje yuko mu Burundi bwose kuva no munsi hatangwa ikigandaro c'imisi 7 aho amabendera y'igihugu azoduzwa gushika hagati. Kubari mu Burundi n'abaserukira ibihugu byabo bavyipfuza, igitabo c'iteka cyo kumusezera kirategekanijwe ku biro vya nyene icubahiro umukuru w'igihugu vyitiriwe Ntare Rushatsi. Ku barundi bari mu mahanga n'abanyamahanga bavyipfuza, ico gitabo bagisanga mu buserukizi bw'u Burundi. Ibizokurikira muzobimenyeshwa hanyuma. Bigiye Bujumbura kuwa 9 ruheshi umwaka wa 2020, umunyamahanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo. Murakoze. Aha naho duciturangiriza amakuru yacu y'uno munsi. Turabashimiye mu kuba mwashoboye kuba mudukurikirana. Dushimire uruganda gusamiriza MagaraTimesFM gashoboye kutorokaniriza ano makuru. Dushimire na Shiza cyane yadufashije kugira ngo amajwi ashobore kuba yobashikira. Aho Richard NDAYIZIGIYE nije ko ndabashikiriza, ndababwiye ati mugire umunsi mwiza. Murakoze. Gwino muri sanze muri radio MagaraTimesFM.